intambara n'amabi bijana. Ingeso mbi zo gushurashuza abakobwa n'abakenyezi ku ngufu, injyane z'urutavanako mu ngo no mu miryango, uguturubikwa mu muryango canke ku kazi, kurenganywa aho uhagaze hose, kubura abantu canke ibintu, kunyagwa utwawe, kugwara igihe kirekire ugaheza nturonke abakuba hagufi kugira ngo bakuremeshe, ibiza nk'uko mwabibonye nk'imyuzurira, za nyamugigima, ibirunga n'ibindi n'ibindi. Ntitwokwibagira rero inyifato za bamwe bamwe zitosekara biturutse ku biyayuramutwe canke kunywa inzoga nyinshi z'umurengera. Ikibabaje rero nuko ubu hakiriho abenegihugu bacemera ibintazi kuri izo ndwara, tugasanga aho kwitura amavuriro birukira kwa Rumenyi nk'uko duhejeje kubibona mu gakino, aba batoye imitende baje bafise iyo ndwara yo mu mutwe bahejeje kubitwereka. Abandi nabo imiryango yabo ikabahebera mw'ibarabara. Ngira ngo nta muntu n'umwe atarabona umurwayi wo mu mutwe atembera mw'ibarabara kuko umuryango wamuhevye, bagaheza bagaca bacika ibicibwa. Ni naco gituma rero twagomba gutera akamo ku izina ya leta y'u Burundi kugira ngo abarundi bose eka ndetse n'abanyamahanga bose baba muri iki gihugu ko bogerageza bakiyegereza bakitaho uwabo yamaze kugwara mu mutwe, hanyuma bakirinda kumuharira ivomo kugira ngo biheze bifashe umurwayi koroherwa hamwe no gutora mitende.